uramaze ugateguranye n'umuntu ntabwo ushobora kumukora nyine amaze ukamuringaniza bien mu maso ukamukorera akamasaje mu maso ukamuringaniza nyine bien hama ugatangura nyine ukamusiga ukamusiga bivanye n'ibyo ashaka arabakunda nyine make up iri simple arabakunda nyine ibintu nyine nawe ucyumva ariko jewe nyine ukunda bikora nkorera umuntu mu buryo abayifuza ashaka kumbwira mama je nkeneye ko nkorera Jean nkorera ingohe tu sigira nyine agakayo kameze neza musigira akaruja reve kameze neza oya umuntu w'inzobe arafise ibyo ndamusiga n'umuntu w'umunware arafise ibyo ndamusiga n'umuntu nyine afise nyine po hagati na hagati afise ibyiwiwe donc umwe wese arafise ibintu bijanye na skin yiwe make up z'abahungu zirahari ariko ziri difference n'iz'abakobwa ubumenyi ndawufise usibye ko aha mu gihugu ni benshi baba bakora ibintu bya make up kandi nyine baba batwitangiye imbere baba bafite nyine ubumenyi bukomeye cyane naragenda begera baramfasha kandi ikindi naco usibye n'ibyo ubuhinga bwarateye imbere urashobora kuja nko kuri YouTube na TikTok imboga zitandukanye ukora ukuntu nyine abandi babikora donc ukacugumandaniza ko bwa bumenyi ufise ukaguma ubandanya yahumye ukaguma butera nyine bwiyongera abantu barandondeye brand monye kumbura brand kabisa barandondeye barambwira ko bifuza ko twakorana nanje nshasanga n'abantu beza turayaga numva twokorana niyo mpamvu rero kuno munsi mwasanze hano Capital Center, where hard work pays off. Hello ladies and gentlemen, ndabashimira cyane aho muri hose ku mpande zine z'isi. Nizera yuko mu gikomeye natwe turashima ndiho niwe dushoboza ibintu nka bino bigakunda umunsi ku munsi. Of course wumvise string harino aracari wa mungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. Vlove aka Dicon aka the ambassador. Mwarakoze guhitamwo Capital Center. Ibi ni bihe byiza tugiye kubana noneho turagarutse mu bundi buryo twari dukumburanye ariko ntitwabaheba na gato. Ubona yuko kamera yacu y'uno munsi isa neza yakira umurundi kazi nawe nyene asa neza araza kutwibwirira amazina yose kubera imyaka arayujuje ndamuvugiye no hava nsanga nabeshe cyane. Turabahaye ikaze. Mumeze neza namwe nizere ko mumeze neza. Narako tumeze neza natangiye mvuga yuko dushima. Abisawa cyane. Nubwa mbere kwakire kuri Capital Center. Basubwabe. Tumaze kuyaga. Oya ntwari bwayage wewe ariko tumaze kuyaga n'abandi. Mwari mwarayaze n'abandi. Nariko ndivugira rero ariko kuri jewe nibaza yuko ariko kwa mbere duhuriye hano hano. Ego. Turi mu bihe byinshi icingo rifise byinshi cyane abajene hari utundi tuntu baba ariko barakora amapati ugasanga rimwe na rimwe n'inyifata inyambaro birahinduka. Wowe bino bihe byasama biriko biragutwara gute? Ubibayemo gute? Bino bihe ndayibamwo neza kandi cyane vraiment ntacyo nshinja Imana. Umuntu akora abavyeyi arabona yuko uri umukobwa w'inkumi no gutera kwitondora neza. Muci benshi ngo barakora mariage. Wowe riraza kugusiga uko canke turitegereza irindi. Yaje izonsiguko. Izonsiguko kwera. Niwe wabihisemo canke Imana ntirashingura kugi kugira nawe utera ikirenge mu cabakuru ba nikiragera. So widondore mu buryo bwagutse abantu badukurikiye burinde witwa gute ukora iki mu buzima busanzwe n'iki gitumya wicaye hano muri runo mwanya. Murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Curinyana Kazemonia. Curinyana? Curinyana Kazemonia. Wow. Bon. Gitumye nicara hano sikindi. Nakazi kanje. Akazi kawe? Akazi kanje nsanzwe nkora nyene ka misi yose.
ya ko gatumye nyene shika mwa kino kibanza ego tukagire ko ako kazi kawe usanzwe ukora nakazi nyabaki nakazi ko gukora makeup makeup ko gutuma abantu nyene basa neza nico bita makeup no kuvuga ngo nkano mu gisagara ukivuga abantu benshi babeze ko benshi baranayikora ariko nk'uwo muntu adukurikiye ari hahandi hariya acisiga amavuta bisanzwe kumure yamusaka pudra gaterera kakigira yumve yuko makeup ni ikintu kimeze gute ni ikintu gikorwa gute bon makeup ni ikintu gikorwa mu buryo bumeze gutega ashaka makeup umuntu atangira gute ibikorwa bikorwa gute kuntu ibikorwa bitangura ndamaze gateguranye n'umuntu ntabwo ushobora kumukora nyene amazu kamuringaniza bien mu maso ukamukorera akamassage mu maso kamuringaniza nyene bien hama ugatangura nyene ukamusiga ya ukamusiga bivanye n'ibyo ashaka arabakunda nyene makeup iri simple arabakunda nyene ibintu nyene nawe ucyumva bo ariko jewe nyene ukunda bikora bon nkorera umuntu mu buryo abayifuza ashaka kumbwira mama je nkeneye ko nkorera Jean nkorera ingohe tu sigira nyine agakayo kameze neza sigira karuja reve kameze neza akano wisize nuko nyine ndabikora ya umuntu w'inzobe n'uwirabura ubasiga kumwe oya umuntu w'inzobe arafise ibyo ndamusiga n'umuntu w'umunware arafise ibyo ndamusiga n'umuntu nyine afise nyine po hagati na hagati afise ibyo yiwe donc umwe wese arafise ibintu bijanye na skin yiwe mbe usiga abakobwa gusa canke hari n'abagabo rimwe no bakwicura ati nta nteko akazi ako kantu rero ko benshi ntibarakamenya n'abahungu ndabakorera abashabazi barazi n'abahungu nabo nyine bashobora kwasiga ego makeup z'abahungu zirahari ariko ziri difference n'iz'abakobwa ariko zirahari rero niyo mpamvu n'abahungu bazi baraza nawe nyine banze kabisa banumva nzoguhamagara nanje umunsi umwe ndabe yuko agafoto kombe nk'akarorero nk'abasore bagira mariage namo ndaba mo benshi mo abayoze bisanzwe maybe akisiga amavuta ashirako n'agaje nkunda kwitanga agafudire biri simple mugamba mbona yuko nimba n'abahungu bishika mukabakorera nk'abana bahungu babagira amamanza situmwe mariage hari umusare aka makeup umenga yose neza siritu ku mafoto cyane vraiment usanga nyene asa bien sana iyo yanyituye oya yo yakwituye hari umaze gusiga none mu basore ego benshi Eri nawe nyene ari mubi maze hava bagira mariage vuba mu cameraman twaraje kuvugana yo twaraje kuvugana tuzomukora ibintu byiza cyane wow sasa urugendo rwo gukora akazi umuntu aba afise aho yahereye nahagejeje cyane cyane burya abantu bapfa kwizera umuntu iyo bumvise ibintu akora atabumenya bifitiye cange yoba yaravyize wewe bino bintu uri kurakora harandi hantu waba waravyize ufise ubumenyi bungana gute ukwemerera gukora makeup ukanayikorera mu gisagara gikuru ca Bujumbura ubumenyi ndawufise usibye ko aha mu gihugu ni benshi bakora ibintu bya makeup kandi nyene baba twitangiye imbere baba bafise nyene ubumenyi bukomeye cyane bonaragenda begera baramfasha ya kandi kindi naco usibye nivyo ubu twara ubuhinga bwarateye imbere bwarateye imbere urashaka kuja nko kuri YouTube na TikTok imboga zitandukanye ukora ukuntu nyene abandi babikora donc ukacugumandaniza kubwa umenye ufise ukagumubandanya yahumye ukaguma butera nyene bwiyongera ego asanga naye wabimenye birumvikana cyane iyo ufise fondation ibintu birakorohera cyane niyo mpamvu rero nyene bica binyorohera gose kubandanya nigira ku mboga ngurukana wowe na cyane yuko unabikora ubikunda cyane gose uri kurabimara mu gihe kingana gute sigihe gito sigihe gito sigihe gito vraiment ndumurambe muri uzobandanya ubikore cyangwa ari igihe kizogera ubihagarika nzobandanya ndabikore ko ndabikunda cyane ego ubwo rero tuko turavugana twagusanze n'ahantu umaze iminsi uri kurakorana na Iseke Films
umwe mu migwi ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu bintu bijanye no gutunganya amareresi ivyo abandi bantu bita cinema. Bano bantu mwahuriye mwamenye gute kugira bakugomwe bakubwira ati karibu uzura dufashiriza abakinyi bakine basa neza? Bano bantu barandondeye ya brand mondia kumbura brand kabisa. Barandondeye barambwira ko bifuza ko twakorana, nanje nsanga n'abantu beza turayaga numva twokorana, niyo mpamvu rero kuno munsi mwasanze hano. Wow, ni service cyangwa barakuri? Oya ntabwo ari service, hari umuntu agikora service. Azashaka service baje gutanga. Barandiha uko bakuriha hari abantu bimewe na bintu menga biragoye. Bakuriha buri kusiza umuntu, bakuriha ku munsi canke ni forofe bazokuriha ari igikorwa giheza. Hari ukuntu nyine tuba twaravuganye, yego baca bakorera ko tuba twaravuganye nyene hama bikagenda neza. Muriko murakorana gute abantu mujana muri shooting nubwo kumbure n'ivya filime wowe utabizi cyane, urahejije gusiga abakinyi batangiye gukina, no kuvuga nk'ubu utegereje kuraba profile ya uburyo basa neza, ariko kandi hambavu y'ibyo byose biteranije abakinyi maze iminsi usiga ubona bariko baritwara gute muri film? Bako bitwara neza cyane vraiment, mona bitege ubitege bazoba basa neza, bazoba babikoze neza, bana yanje mubitege. No kuvuga suko basiga gusa ngo base neza, ahubwo nivyo bariko barakora navyo nyene bisa neza. Ego bisa neza, ni igikorwa ciza kandi gitunganije neza. Ndazi ko abantu bazogikunda cyane. Mu bantu nabonye wasize harimo umwe mu bakobwa bafise n'izina muri cinema, nako aba mama yitwa Fanny Ravine, nabonye uri kurabisiga. Mama niko bamutazi. Urigeze wimbere ko muri career yawe uzokora ama makeup ukayikorera n'umu artist cyangwa mu actress akomeye nka Fanny Ravine? Uwarigeze byiyumvira cyangwa uramaze no gukora barenzewe? Nyene intango nyene yamara intoya, ariko nyira amaherezo umuntu akunguka cyane. Boss narizi ko twohuye tugahurira mu ivyo bikorwa nyene bya makeup, ariko twarahuye ego twarahuye ndamukorera makeup araryoherwa kandi ayikora nyene je nyene ndayikora mu buryo buri professionnel. Okay kabisa. Je nabonye ifoto mbona Fanny yaje ndavuga ati bana uyu mukobwa ariko aramukora makeup, sinenkunze no kubibona yuko abakinyi ba film baba shooting bayi bakoreye, mugo urumva yuko arakantu keza. Uno mwuga wawe nta ntambamye uhurira uri kurahura nazo zimwe uvuga ati nka bino bintu mu gihe byokemuka ndabona yuko twabikora neza? Intambanye ntago dushobora kubura, ariko turizera ko yatanguje igikorwa ciza muri twebwe nizo gisozera. Peu importe ukuntu nyine biba bimeze mu ntango canke banko ukuntu umuntu nyine bari karagenda akora ibikorwa, ariko nyine ndizera neza ko yatanguje igikorwa ciza, nyine ico gikorwa yagitanguje muri jewe nizo gisozera. Rero mba numva nyene nifitiye confidence ko one day aho ntarashika nzohashika uzohagera. Mbe ubikora urumwe canke muri Momo Makeup murafise n'abandi bantu mufatika? Turafise abantu benshi muri Momo Makeup. Momo Makeup sorry. Oya na Momo Makeup ni bon turakugika, Momo Makeup hose ni bon. Murafise aho mukorera canke mukorera aho mugeze? Bon, pour le moment dukorera aho tugeze. Ego baraduhamagara baka tubagira ko byihuse cyane, service ashira nyaruka cyane. Yego rwose. N'umuntu yaba ari Gitega arabye kino kiganiro ari Ngozi mu Kayanza canke n'ahandi hantu mu gihugu hagati, mu gihe yo kwifuza arashobora kuronka byoroshe canke cyane gose ahantu hose umuntu wese abaye. Wow. Turahashika. Nukuvuga twizera gusa byonyene akakubwira kare ugaca mu musanga hari. Ego. Wow, birumvikana cyane. Usigira abantu inomero canke adresse n'ubundi buryo abantu bo gutora, hanyuma je tuzongera gusubira kubonana mu gihe no film maze iminsi umeikapinga abantu ndabivuga nk'uko izoba yasohotse. Umuntu yo gutora gute? Umuntu nibaza basigiye nka nimero ku telefone si bibi? Si bazoyiba muri commentaire. Akadimi bazakabara muri commentaire. Kubera kucinya kugivugira wenyene. Sintinya kukavuga. Sintinya kukavuga nimero ni 68 543 914. Amazina ni Moni ya nyene Turinyana nari mikashi niyo nyene guys.
nayo kashi niyo nyene muheza no kwana wumva yo naguheza ngira guheza naco bitwaye ariko turaza no kuzisiga hasi muri turakine nyene kuba dushigikira kugira nyene ibikorwa bibandanye bije imbere. Ahubwo nyine uvuze gushigikira nk'uno munsi umuntu yashaka gushigikire yo gukorera iki kugira umwuga wawe ucu gukora neza cyane cyane munagwe neza na neza muri no mbona kazoza y'igihugu kuko uno munsi mukuru w'igihugu afise ikanguro rivuga ngo umuntu wese ahari cyane cyane ugwaruka urazi ko ari n'umujama w'abajene ni mukore mukuye amaboko mu mpuzu muje ku kivi cyane cyane ibyo mukora bigwe mu mbona kazoza y'igihugu ushaka gushigikira mu buryo bwagutse yaba leta yaba n'igihugu abene igihugu muri rusange yo gushigikira gute kugira nawe ube muri uwo murongo igihugu kiriko kiragendera akazi cyane bon umuntu yo kwifuza kunshigikira mvuze subi nyuma gato umuntu we donc uri mu kintu ufise vision kanaka yaho ugomba gushika rero je vision ndayifise anyway niya ushobora kugera kure cyane gose yashoboka ego ufise vision ndende cyane mu bintu bya makeup kandi ndizera ko nyene one day bizogenda neza niyo mpamvu rero ku muntu wese nyene yo kwifuza kudushigikira yo dushigikira mu buryo butandukanye nyene nimba ni nagafaranga akagashira agakora kuko ibintu mukoresha ndibaza mu bigura amafaranga hari nibyo numvise ngo mukura hanze usanga no ko ha material usanga ino mu Burundi aguye kuboneka bigasaba ko inda kuyatuma rero niyo mpamvu amafaranga tuyakeneye mama yakeneye niyo mpamvu nyine tubasaba kudushigikira birumvikana cyane kabisa none ko ari kumwe momo ndagushimira cyane ndakwifuriza n'iterambere nizera yuko bizogenda neza uracari muto ubikore ushimise ibindi nkuko wabivuze uwagutumye azobigufashamwe bigende neza murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane mwakoze kunyumvira kandi rayeta kire cyane amen ndabashimiye namwe bakunzi ba Capital Center muheza kigore vibe ari turashaka kunda cyane hasta la vista Capital Center, where hard work pays off.